Call me Sten presenter, or kitaka unite presenter Sten, all the way from Sten TV worldwide, aka update man. Nipo hapa kwa brand new song from two brothers, AKES DON featuring KIRIKOU, the song that have been taken by the name of Vum 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 Vum. Ishatoka kwa sasa, ndirimbo y'uwo muririmbyi AKES DON ari kumwe na KIRIKOU Akiri, all the way from Birman Boy. Izamaze gusohoka audio yayo aho yari maze igihe kitari gito isokeye ku mbuga zigiye zitandukanye, ndavuga za Boomplay, nkavuga za Spotify n'izindi mbuga zitamenyerewe gukoreshwa na cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko uyu munsi tuvugana indirimbo Vum ikaba yamaze gusohoka ku rubuga rwa YouTube, imbuga zigiye zitandukanye za Facebook ikaba yamaze kuhashika, imbuga na cyane abarundi novuga ko tumenyeye kurusha izindi. Ni Vumvu rero noshobora kuvuga kari indirimbo igezweho, ari indirimbo isohotse mu gihe cyanyacyo, kuko ni indirimbo novuga kitambika, ni indirimbo gerageje kuyumva amajambo yayo. Si amajambo tumenyereye akesa mu kuririmba asanzwe anyegeza kamengazanya ikirundi ciwiwe, mugabo yashoboye kugerageza kuririmba ibishobora gutahurika, ibishobora kumvikana, aho uri ugashobora gutamba uri kumwe na mugenzawe. Ni ya ndirimbo novuga ushobora kumviriza ahariho hose, haba mu kabare, haba muhira, ugashobora kuyumviririzaho ukazunza umutwe ugatambatamba, uwo muri kumwe mugatambana ibintu maze bikagenda neza. Ni AKES DON rero yashoboye kutuzanira indirimbo nshasha ari kumwe n'umuririmbyi KIRIKOU Akiri, aho benshi mu byo bakwibaza batakwibaza yuko AKES DON ashobora gusohora indirimbo ari kumwe n'uwo muririmbyi KIRIKOU Akiri. Abenshi barifuje kubona AKES DON ashobora kuririmbana n'umwe muri Birman Boy, aho cyane bipfuje kubona Double J, na cyane aho batashobora kwiyumvira cyane kuri KIRIKOU bivanye na style KIRIKOU asanzwe aririmbamo niyo AKES DON asanzwe aririmbiramwo. Ariko ugerageje kumviriza iyo ndirimbo neza ukaba wumva neza yuko AKES DON ari umuntu yiyumvira kure, yashoboye kuraba ingabirano ya KIRIKOU, akaraba ingabirano yiwe, akaraba style ye KIRIKOU aririmbamo, akaraba style yiwe, baca bakora ikintu gishobora guhuza izo style zose, izo ngabirano zose, gishobora kuza kiri so hit. Rubuga rwa AKES DON, go and brand it, kora subscribe kuri no rubuga rwacu ushobore gusimbira kuri urwo rubuga rwa AKES DON, wandike Vum by AKES DON featuring KIRIKOU Akiri, urashobora kubona byinshi bigiye bitandukanye. Iyo ndirimbo no kuyipartage gishobore gushika henshi hashoboka, hama ibintu bibandanye biba amavuta ya Sten presenter kuri micro. Kora subscribe nyimbo turayikora kuri rubuga rwacu.